Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru hagezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka hanini kuyarabana na politike iri mu mugambwe CNDD FDD. Ni politike benshi bavuga ko ariyo yonyene ikoreshwa muri CNDD FDD mu guca intege uwo wese yari yitwa ko ari igihangange muri uyu mugambwe ndetse no mu butegetsi bw'igihugu canke se mu zindi nzego zitandukanye harimwo n'inzego nkuru z'umutekano w'igihugu. Kuri uyu munsi rero hashikiriwe umushingamateka Olivier Suguru, umwe mu bazi uyu tukaza kumugaruka ko mu buryo burambuye, gusa umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD FDD bivuze. Iyi ni politike ikoreshwa cane, ngiyo ifise ibintu vyinshi cane, baragupfunga ukavayo bakwatsa amatungo atari make. Vyabaye kuri benshi cane bazwi harimwo Maître Evrard Giswaswa, Hussein Rajab umurwizatunga Gisiga, ejo bundi naho harashikiriwe umurwizatunga yitwa Sylvestre Bendahamwe wa Dieudonné Murengerantwari, nabo baraciye muri bene ibi bihe vyo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Iyi nararibonye kubirabana na politike ya CNDD FDD isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi afise, ngo Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira kubona umukeba we afise amatungo angana ukuraho. Iyo nararibonye ivuga ko ipfungwa rya Bunyoni naryo ririmwo muri politike y'agapapu ya CNDD FDD. Iyi politike y'agapapu tugiye kuyigaruka ko mu buryo burambuye, tubabwira n'ivyo bigiye gushikira umushingamateka Olivier Suguru. Ni politike y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi, narirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwe ivyo bivye nabo. Olivier Suguru niwe agezwe ko muri uno mwanya. Bamwe ikibazo bariko bibaza niba umushingamateka Suguru yoba ari we yimirije gufatwa n'agapapu. Fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, mwaye kaze mwidonido yano makuru. Imbere yuko tubabwira ivy'ubusuma Olivier Suguru ariko haravugwamwo muri no misi bw'amavuta agenewe abapolisi, reka tubanze tubasigurire neza ivy'iri jambo politike y'agapapu. Ni ijambo riherutse gutangazwa n'umwe mu bazi neza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Niwe yavuze ingene muri ubwo butegetsi bariko umuntu agatunga cane kenshi biciye mu manyanga, hanyuma igihe kigeze bakamupapura bwa butunzi babanje kumupfunga bakamurekura atanze amamiliyaridi atawuzi yo acajanwa. Bamwe mu bakunze gukorwa ko niyo politike ni abarwizatunga bashigikiwe n'ibihangange bagiye barahabwa amasoko adatahuritse ya leta. Uwavuba aherutse gufatwa n'agapapu ni umudandaza Sylvestre Niyonsaba. Uyu yari yafashwe nyuma gato ya Bendahamwe wiwe Dieudonné Murengerantwari yararongoye banki nkuru y'igihugu BRB, nabaherutse kurekurwa vy'agateganyo atanze amamiliyaridi. Uwundi benshi bibuka ni umudandaza Prosper Hakizimana batazira Gisiga. Ingorane y'agapapu nuko niyo umaze gutanga ayo mahera usubira gufatwa bakakwaka ayandi. Utise vyoba bimeze gute kwa Olivier Suguru? Umushingamateka Olivier Suguru uyu ariko aravugwa mu busuma bw'amavuta agenewe abapolisi. Umushingamateka Olivier Suguru asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa societe Savonor. Kuva ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, Suguru n'umuntu yagiye araronka amasoko adasanzwe mu nzego z'umutekano n'igisirikare. Muri ayo masoko harimwo amasoko yo kugura imyambaro n'ibirato vy'abasirikari n'ibindi. Ni kenshi izina ryiwe ryagiye riravugwa mu manyanga aba muri bene ayo masoko, aho haba havugwa amamiliyaridi menshi yoba asangira na bamwe mu bihangange. Uyu kandi yavuga ko yakorana na Perezida Nkurunziza, anakekwa ko ari mu bo Nkurunziza yarungika kunyegeza amafaranga yiwe hanze y'igihugu. Muri no minsi hari dosiye iteye ubwoba Olivier Suguru
Savonor isanzwe ifitaniye amasezerano n'igipolisi yo gutanga amavuta y'amamesa akoreshwa mu kugaburira abapolisi bose mu gihugu. Ni amasezerano y'imyaka 4 akaba yarasinywe mu mwaka w'ibihumbi 2020, akaba ari amasezerano yari kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ibi bimeze gutya mu gihe abapolisi bo mu ntara z'uburaruko bavuga ko bamaze umwaka bataronka amavuta. Akarere k'igipolisi mu buraruko bw'igihugu gakoresha ku mwaka amabido 7,000. Ayo mavuta afise agaciro ka baba umuliyaridi w'amarundi. Ayo mavuta yanditswe ko yasohotse muri Savonor kandi ko yashitse mu bubiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko. Mu gipolisi bagiye babaza amavuta yabo muri Savonor basanga amavuta yarasohotse. Basanzeyo n'imikono ya Colonel Jerome Maniraho yarajejwe ububiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko. Imikono yemeza ko yakiriye ayo mavuta, nuko amatohoza aratanguye. Ihagarikwa rya Colonel Jerome Maniraho n'umukenyezi Marie Rose Nzeyimana kuwa kabiri uheze ku igenekerezo 28 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Colonel Jerome Maniraho yaratumwe ko muri police judiciaire kubazwa ibijanye n'ayo mavuta yasinyiye ko yashitse mu bubiko bw'igipolisi mu ntara z'uburaruko ariko akaba atigeze ashika. Jerome Maniraho yisiguye ko yavuye mu mabanga ya logistique mu ntara z'uburaruko muri Nyakanga umwaka uheze w'ibihumbi 2022 ko adashobora kubazwa ivyayo mavuta kandi atakiri mu mabanga. Uyu ntiyatashe aciye nawe ahagarikwa. Bukeye kuwa gatatu igipolisi cace guhagarika uwujejwe ububiko muri Savonor Marie Rose Nzeyimana. Ifatwa ry'uyu mukenyezi we ntiryoroshe. Abapolisi bageze muri Savonor isaha 4 z'igitondo baza kumujana isaha 9 inyuma y'impari ndende. Bivugwa ko umushingamateka Olivier Suguru yari karakora ivyo ashobora vyose ngo uwo mukenyezi ntahagarikwe. Ageze mu gipolisi Marie Rose Nzeyimana yarerekanye impapuro borudero zemeza ko amavuta yashikanywe Ingozi mu bubiko bw'igipolisi kandi yakiriwe na Colonel Jerome Maniraho. Jerome Maniraho we yararahiye ararengwa ko imikono iri kuri izo mpapuro atari yiwe ahubwo yiganywe, aca asaba ko bahamagara igisongerezi Brigadier Alexis Hakizimana bakorana ico gihe ati sinashobora gusinya borudero uyu mu brigadier atabanje gusuzuma ibije akabiharura neza akabona kunzanira borudero. Brigadier Alexis nawe baramuzanye nawe nyene yavuze ko ayo mavuta atigeze azanwa mu gipolisi Ingozi. Tugiye kubageza ko intahe itangwa n'umukozi wo muri Savonor yitwa Aimable. Marie Rose Nzeyimana muri intahe yatanzwe n'uyu mukozi we avuga ko yahavuye asaba ko bahamagara umukozi wa Savonor yitwa Aimable yarajejwe guherekeza ayo mavuta. Aimable yaremeje ko amavuta yasohotse akava muri Savonor ariko ko batayajanye Ingozi. Yavuze ko basohotse Marie Rose Nzeyimana yacamo inomero y'umuntu yahamagara bagahurira kuri Shanique ari nawe yacamwereka iyo bajana ayo mavuta. Aimable we yemeza ko amavuta yose bayajanye mu Kamenge ku nzu iri kwibarabara rya 13 ari naho bayapakurura yose bagaca basubira inyuma. Ku kijanye na za borudero Aimable yavuze ko yahora abaza Marie Rose Nzeyimana uko biza kugenda mu gihe borudero zisanzwe zija ku mukono wakiriye amavuta. Aimable avuga ko Marie Rose Nzeyimana yacakira borudero akamubwira ko ibindi azovyimenyera. Aimable amaze gutanga intahe bano bantu bose baciye bapfungwa mu gipolisi c'Inyamiramabi. Ikibazo kikaba kigeze kuri ubu muri sentare yo kugwanya ibiturire. Ku munsi wa kane w'iyindwi igenekerezo ya 30 Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023 bano bantu bararengukishijwe muri parike cour anticorruption. Bamaze kumvirizwa abaciye bahagarikwa bajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kiretse Aimable akiri mu gashoka police judiciaire. Bivugwa ko umushingamateka Olivier Suguru hariko arakora ibishoboka vyose ngo iyi dosiye ntibandanye ahubwo bayinigire mu menshi, ariko umuvuduko iriko bamwe bavuga ko bigoye kwibaza ko izogarukira ngaho nariryo imaze kumenyekana ikaja habona.
Uburundi bwacu buragowe kumva ko hariho abantu bahitamwo kwiba imfungurwa zigenewe abapolisi b'akarere kose k'igihugu bakaryama bagasinzira ataco binona bahejeje guterura umuriyaridi w'igihugu. Biragoye kuvyumva. Ikibabaje hano rero nuko bagira kwiba uwo muriyaridi w'igihugu bakongera bagasubira bakagurisha ya mavuta uwundi muriyaridi. Ivyo ni ivyabonetse ubwo bivye ayo mavuta yonyene y'akarere k'uburaruko canke n'ubundi burere bw'igipolisi bwarashikiriwe. Abapolisi bo mu zindi ntara mweho muraronka amavuta yo guteka? Ese hoba hariho iyindi mirwi y'abapolisi nayo ikorana na Olivier Suguru? Bamwe bati hariho imirwi izokora kwiba ariko bigeze ku bapolisi biratangaje cane. Ese ninde wundi azi buno busuma muri Savonoro mu gipolisi kubera iki umushingamateka Olivier Suguru yoba ashaka ko ino dosi itagera kure? Vyose turacariko turondera umuco, ikiza kuja habona turaza kukibamenyesha. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo kanwa nayo dushikiriza usangize kandi ano makuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV muhezagirwe.